hanyuma ayo mategeko agahagarirwa na l'autorité civile, le pouvoir en quelque sorte. Mu gihe abanyepolitike baba bafise ini vision itumbera ahantu kanaka, urumva yuko amategeko boha bamwe n'abandi yobora kugira ngo iyo ntumbero yabo bayishikire. Birashobora gushika rero ugasanga intumbero abanyepolitike bafise nijya nécessairement dans le sens yuko ya mission ya babandi bajejwe ibintu by'umutekano no kwivuna basi biba dans le sens yo kuzana la résilience muri ya population. Iyo ituma jewe numva yuko la formulation telle que faite iri correct, ku buryo je nibaza yuko n'uyu munsi ibintu bizokira cyane bipfe bivanye ubwa mbere na mbere n'abatwara. Si la vision des politiciens est bonne, les missions z'abasirikare n'abapolisi ziroroshe. Mugabo si la vision des politiciens izoba iri un peu gauche, abasirikare n'abapolisi bazoriska gusanga umenga babaye un tout petit peu instrumentalisé. Ejo bundi l'inspecteur général de la police yaracishije ati urashaka gusanga bamwe bari muri izo nzego bashaka kwitwara nk'abanyamigambi, bafata ugasanga bagenda n'ibimenyetso by'imigambi. Urumva nkaho iyo umunyamuganga abonye nk'ivyo akabyishimira avuga ati wewe iyo ntambuko yongera iri kuragira siyo, murumva yuko ntacyo bareka arafasha wabo. Donc rero je suis tout à fait d'accord avec la formulation. Je vous remercie. Hamwe hamwe ugasanga hariho n'abandi bariko baragoma no kwica umurya, alors jusque à faire croire yuko umenga il y a des manipulations z'uyu n'uriya, ibintu anode bakabigagamisha bikaba ibintu amahanga, parce que justement abantu baba basanzwe bafise certains éléments qui les poussent à avoir toujours une contre d'autres. Ukibaza none abantu tuzoryanira isya zamenye kugira cyane. Mugabo nibaza yuko quand même l'idée yuko hoba un cadre d'échange kandi iri permanent kugira ngo turabe yuko vy'ukuri two prevena yuko Burundi yosubira kuja dans des crises, ni ikintu ciza cyane. Nifuza yuko twese twoshigikira kandi n'abandi bazoronka raporo ya severe boraba bakaciga ko bakagiha ikibanza gikwiriye. Murakoze.